rugamba rw'ubuzima uzame wibuka ko hari iminsi izoshika isika kwihinduka abantu bakaguheba abo wahora wita abagenzi n'inshuti ukabarondera ukababura. Hari iminsi izoshika izuba rikanka kwaka kuri wewe ariko waraba hakurya ukabona izuba ririko riraka ukibaza uti kubera iki wanje imvura idahita. Hari iminsi izoshika ibyo ukora byose ntibitera imbere ahubwo ukabona uri kurasubira inyuma. Hari iminsi izoshika ukabura inyishu y'ibibazo byose ufise. Muri ico gihe uzokumva kucitse intege wipfuze no guheba urugamba watanguje. Ariko nagira ndakwibutse imbere yuko umanika amaboko banza wiyumvira impamvu watanguye. Banza usubire inyuma wiyumvira impamvu watanguye uru rugamba. Ubuzima n'urugamba, urugamba utegerezwa kugwana kandi ugatsinda. Ariko abarutsinda sabagira mu bibazo bagaca bamanika amaboko ahubwo n'ababandanya mu gihe inzira zose ziba zisa n'izugaye n'abamara amajoro n'amajoro badasinziriye bariko barakora bari ku rugamba. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe muri ibi bihe byose by'umubabaro aho uzumva wihebye wananiwe wacitse intege uze wibuka Imana. Uzokwame wibuka gusenga Imana yawe usaba inkomezi ziva ku Uwiteka. Imana itanga vyose. Nubwo abantu bose boguheba ku kazi bose akakwirukana entreprise yawe gahomba ntucike intege wibuke kuri ingwanyi kandi Imana muri kumwe muri uru rugamba. Hazogira igihe ugambanirwa na bene wanyu ugurishwe n'abatokugurishije abo wahora wizera akaba ari baguhemukira. Muri ubu buzima ntuze wizera abantu ariko uze wizera Imana, Jah the Creator. Ibi nivyo vyashikiye Yozefu muri Egiputa. Yakoze ikosa ryo kwizera abo yita bene wabo ariko baramugurishije. Ico gihe Yozefu yibwiye ko ubuzima buheze ariko siko byagenze ahubwo yabaye umwami w'abami. Rero mugenzi ntiwihebure muri ibi bibazo urimo. Iyo n'inzira utegerezwa gucamo. Ibihangange vyose vyabayeho kuri inosi baciye mu bibazo. Ni gwa rugamba nakubwira utegerezwa kugwana. Nta yandi mahitamo ufise mugenzi. Kuko yari yamuvyaye mu butama bwiwe indoto za Yozefu zose zerekana ko azoba umunambaye bituma bene nyina bamugirira ishari. Yozefu yagiye kuraba bene nyina iyo bari baragiye ubushoka inka mu gahinga. Yumvira ko agiye kuganza Satani araguruka agurishwa kwa Potifari muri Egiputa. Nahisi yose yoguheba abahora n'abagenzi bawe bagahinduka abansi. Ntuze wihebe champion uwakuremye arahari kandi arakubona. Rukundo rurengeje nahisi yohinduka abantu bose bakameba. Nzunamurira amaso Yesu n'umunyarukundo rurengeje. Abantu bazoguhemukira abo wahora wita bene wanyu bakugurishe nkuko byagendekeye Yozefu
ariko bazogucira icobo Imana arayigucira icanzu. Ibyo bakwipfuriza ntibizoshika, ahubwo uzoba umwami ukure uganze, basigare bakurabira mu kirere bakwipfuriza kuba mu cobo. yibaza ko agiye gupfa, ubwiza buhoraho uramumurikira. Aho kuba umunyamahanga yabaye umunyamabanga mu kirimba cya Farawo muri Egiputa. Yarambaye inyambara bami yabaye umwizigirwa ku kirimba cya Farawo muri Egiputa. Mugenzi uri mu magorwa yaco yiremura, Yesu ntiyaguhevye aragukunda. Nahisi yohinduka, abantu bose bakameba. Nzonamurira amaso Yesu, n'umunyarukundo rurengeje. Nahisi yohinduka, abantu bose bakameba. Nzonamurira amaso Yesu, n'umunyarukundo rurengeje. Ubuzima n'urugamba, kandi uru rugamba rwatanguye umunsi uvuka. Kuva ujya munsi ushika ku isi, inyuma y'amezi 9 uri mu isi y'amahoro n'umutekano, atana kimwe winona. Ariko umaze gusohoka, washikiye mu kibanza gikikijwe n'abicanyi, abantu b'amashari, abantu batakwipfuriza iciza na kimwe gishoboka, abantu baryoherwa ari ukuri mu bibazo, abantu baryoherwa ari uko babaye. Iyo ibintu bitangiye kugenda neza kuri wewe, bahekenya insya z'amenyo, ishavu rikabica. Ibi ntacyo byari bitwaye, ariko ikibazo ni uko bigorana kubamenya, kuko benshi bazokwereka ko bari kumwe nawe, bagushigikire, baguha amakuraje atitera imbere, bandanya. Ariko indani muri bo ishavu riba ribaniga, bumva ata mutekano bafise mu gihe babona kuri kura barusha iterambere. Iyo niyo si wisanzemo champion. Niyo mwungere atubwira ati abantu baragoye, uzokwame witondera abantu. Ariko iciza womenya nuko Imana yakuremye atanumwe yigeze hanuza muri aba bantu. Imana yaguhaye ubuzima nk'impano y'agaciro kadasanzwe, ariko ubwo buzima si umurongo wamugororotse. Imana iminsi yo gusonza, Imana iminsi yo guhimba, Imana iminsi y'amahirwe, Imana iminsi yo guhangayika. Kalendari yo ku buzima bwanjye, Imana yakagize ibanga. Muri ubu buzima Imana yaguhaye yaremyemo iminsi y'umunezero, ariko yongeramo iminsi y'imibabaro. Abantu yemera abantu yemera abantu. Yaremye umunsi wo kuvuka, yongera irema n'umunsi wo gupfa, kuko atarupfu ubuzima ntibwoshoboka.
atamwijima uhari umuco nta nsiguro namba woba ufise, atamibabaro ihari umunezero ntiwoshoboka. Ivyo byose uzokwama ubizirikana champion. Niyo mwongera avuga ati muri iyi si umukene nta jambo, ariko mu gihe Imana yakwibutse ibintu bagatangira gufata umurongo, abantu bazokwiyegereza, abantu bazotangira kukuririmba, tujya turamwemera n'umuntu wacu. Bamwe bahora baguhunga bazotangira kukwiyegereza bagushimagiza kuri intore, ariko wibuke ko muri bo ishavu rizoba ribaniga, ntibipfuza gutera imbere champion. Abantu baragoye, abana abantu uzubatahure. Basange bicaye mu biro ujya niza arabahenda, babonye ufise butike urirya tunga niryo yivye, babonye ufise ibikurura univyo yawe n'amashetani. Abantu yemwe abantu Niyo mwungere Willy Leonard n'umuririmbyi rurangiranwa wo mu gihugu c'u Burundi, yavutse mu 1976. Ubuzima bwiwe mu bwana ntibwagenze neza kuko yabuze abavyeyi bose imbere yuko akwiza n'imyaka 10, maze arererwa kwa sekuru yari pasteur mu ishengero rya Pentecote Kiremba ca Bururi. Akiri umwana umuziki wamutembera mu maraso, yakunda gufinisha ivyuma vy'umuziki, ibintu byamufashije gukuza impano yiwe yari yaravukanye. Yize ku ishure ry'intango rya Murinda, abandaniza amashure yisumbuye Ikiremba, ahereza kuri Boston School mu gisagara ca Bujumbura. Aho yabari hose yagendana agakaye yandikamwe umuziki mu gihe cyose yumvise agize inspiration. Yakunda gusubiramwo indirimbo za Christophe Matata n'abandi baririmbyi babiciye bigacika nka Chancho Hamisi n'abandi. Impano ya Niyo Mwungere ntiyashaka kuyigumizamwo wenyene, ahubwo yipfuza gusangiza abandi ubumenyi yari afise mu muziki. Ni muri iyi ntumbero yashinze umugwi w'abanyeshuri b'abaririmbyi, umugwi yise Club Relax Band. Ariko nkuko vyabaye ku bandi barundi benshi bari bafise ingabirano zidasanzwe haba mu muziki canke mu bindi bintu, amagumu Burundi bwagiye buracamwo ntiyabemereye kubandanya berekana icyo abarundi bashoboye bisanzuye. Mu myaka y'1990 Niyo Mwungere yavuye mu Burundi kubw'umutekano utari wifashe neza. Muravyibuka ivyabaye mu 1993 aho Burundi bwasubiye kugwa mu isanganya, abarundi bongera gucana, mu benshi baricwa abandi barahunga. Uyu Niyo Mwungere yahungiye mu gihugu ca Kenya, ariko ntiyahatevye, yabandanirije mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Naho nyene ntiyahagumye, ahubwo yajabutse umugabane wa Afrika, aja mu gihugu ca Canada, abandaniza amashuri muri kaminuza ya Laval. Amashuri n'umuziki nivyo yashize imbere mu vyo yakora vyose. Yarakora bigashimwa, atangira gukoresha ibiteramo, atumirwa mu mafestival atandukanye, aho hose yaririmba mu Kirundi. Indirimbo ziwe zirakundwa, abarurangiranwa. Yashobora kuririmba mu Gifaransa, mu Congereza canke mu Giswahili, ariko yahisemo Ikirundi, ururimi rwa Ntare Rugamba na Mwezi Gisabo.
hari abantu benshi bategwa isoni no kuvuga ikirundi, ariko niyo Mwungere ntiyigeze agira isoni zo kuririmba mu kirundi. N'imbere y'abazungu yararirimba mu kirundi, kandi abazungu bakabitahura, bakamukomera amashi, bakabishima, bagakunda indirimbo ziwe. Niyo Mwungere nubwo yarabayeho ubuzima bwiza muri Canada, ntiyigeze yibagira ko iwaba ari mu Burundi, ndetse akanibaza ibibazo byinshi ati ni kubera ko abarundi twacanyemwo turicana, abandi twisanga mu mahanga, kandi twategerezwa kuba mu gihugu cy'iwacu. Yabona ko abarundi twamenje mu guhemukira sokuru yaturaza urukundo, umutima wo gukundana, umutima wo gusangira, umutima wo kubana mu mahoro. Banureka nshuri nimba mbabwire ikinoneka ku mutima, igihugu cyacu kigeza atembaye mwe, mbega gishakigana he. Nagerageje kuririmba amahoro, ndarira none ngira nsabe, hari ubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonye ibiba umunsi. Mutima wanje ukuririra Uburundi, cari igihugu c'amata n'ubuki, tukava i Bururi tugashika i Ngozi yemwe, aho twaba twigiriye i Rwanda. Utinya ibikoko bumaze kwira, warakomanga ugeze hose, umuntu atakuzi akaguha indaro, kakuzimana agasasu karyama, waburusha agashusha amazi agakanda, ukeye ugakomeza urugendo. Niyo Mwungere araririmba ati kuva i Bururi twidugira i Ngozi, urugendo ntigwaherera ku gasaka ka Inarunyonga, ariko twaribandaniriza tukajabuka Akanyaru tukigira mu Rwanda. Ibishitse ukumva urananiwe waraka indaro, bakakugaburira bakagusasira ukiryamira. Twari tugifise umutima w'abarundi, umutima w'urukundo. Uko Imana yakitugiriye, inkinzo mu kujo, yumvise Rumariza n'ibipfu vyiwe yemwe, bavogereye igihugu cacu, abwira abanyagihugu ngo bamere magabo, bitegurire kugwanya umwansi. Bagiye ku rugamba bafatanye mu nda, Abahutu Abatutsi Abatwa Abaganwa, barajabutse inzuzi zitagira ibiraro, bagwana n'ingoni ntambwe n'ingwe. Rumariza arateshwa aratarahunga, sogokuru araganza. Tukira abarundi twagwaniriza umwansi hamwe dufatanye mu nda. Nta gihe na kimwe abarundi bigeze bemera ko igihugu cabo kivogerwa n'umwansi, nubwo yaba yitwaje ububasha bungana gute. Abarundi twaraja hamwe tukamugwanya dukoresheje amacumu, imiheto n'imyampi, twikorera dukoresheje ubuhinga bwacu. Kubiri uwo mwahora mukutanya umukenke, niwe yahindutse umukeba. Uwo mwahora musangiye umuhora, niwe yaguhonya kwabawe. Abana bato batazi uko vyagenze muzobisome mu bitabo ko vyagendeye Rumariza n'abandi bipfuje gutera igihugu cy'u Burundi. Nta numwe vyoroheye, uko n'abadagi baratsinzwe, hasinywa amasezerano y'amahoro yabereye Ikiganda mu ntara ya Muramvya mu mwaka w'1993. Ariko ibintu byaje guhinduka igihe aba bazungu bakoresha ibindi bigwanisho.
babonye ko mu nguvu ataho bashobora gushika ku barundi, batuzaniye ibindi ibigwanisho tutari tumenyereye, ibigwanisho bishasha kandi byari bibi gusumba ibya mbere. Ibi bigwanisho harimo Bibiliya, igitabo batwemeje ko canditswe n'Imana. Batwemeje ko dusenga Imana y'ikinyoma, batubwira ko turi mu migenzo ya gipagani. Ico gihe badutegetse guheba Imana yacu yadufasha muri byose, haba muri gwa rugamba rwo kugwanya umwanzi. Tuguma duterana amajambo, umuhutu ati abatutsi baraduhoneje, umututsi atabahutu baratumaze, umutwa ati jewe ivyanje n'ibindi, kuko nkumirwa n'amoko yose, ab'ingoma z'abami bakidodomba, ati iyo twava tweho twarahonye, atahari umwamikazi yasigaye ibisaka, ahari umuganwa ho hari umuganwi, mbega yemwe ivyo vyadaditswe nande, ninde azobitaganura? Nitukira abantu turi nyamaswa, twigaye tumaramare, twarahemukiye sogokuru yemwe, twaricanye turi. Jewe nakuze hariho amazina y'ubukristo n'amazina y'igipagani. Amazina y'ubukristo yari ay'igifaransa, maze amazina y'ikirundi akaba y'igipagani. Birababaje cyane ukuntu amazina nka Ndi Uwimana canke Nsengiyumva bayita amazina y'igipagani, ariko amazina y'igifaransa nka Claude, Thomas n'abandi ukumva bayita amazina y'ubukristo. Bisi nigeze ndabitahura. Abazungu bataraza wasanga umuntu afise amazina yose y'ikirundi, ariko ndavyibuka turi mu ishuri aba bana baba bafise amazina y'ikirundi yose babita abapagani. Kenshi ntiboroherwa kuko abarimo bibitazi, barundi nabo ntibari bazi byari ibyo, reka ndeke kubasindira. Barabaturubika bakababwira amajambo mabi, gutabatijwe ntuzugaruke mu ishuri ryanje. Byari bibabaje cyane. Kimwe mu butunzi abazungu batwambuye ni imigenderanire twe dufitaniye n'Imana y'abarundi. Iyi migenderanire imaze gucika, twasigaye turagati kirebanga mu gihuhusi gikaze cyane. Birababaje champion. Icaje kuvyunyura, aba bazungu baduciye n'imigwi. Haba umugwi w'abahutu, umugwi w'abatutsi n'umugwi w'abatwa. Ibi bamaze kubishikako, Uburundi bwari butembagaye champion, kuko ntibari bagikeneye gukoresha ibigwanisho ngo batera abarundi. Abarundi baronse umuvumo, kanatsinda Imana twasenga twari duhejeje kuitera Kagere. Twatanguye kwicana kandi turi bamwe kandi turabavukanye. Twarahemutse champion, twarahemutse. Umurinzi niyo mungere aratujana mwisi y'akarenganyo, aho abakoze ivyaha atari bo babihanirwa. Abanyuruza amatungo y'igihugu amamiliyoni n'amamiliyoni, ukumva ngo biracari mu matohoza. Ariko umukere Nyarucari bamufata somo y'igitoke kubera ashonje, akajanwa mu mpimba kumara ubuzima bwe bwose.
yaririmbye ati habaho umunsi wo kuvuka kanabaho umunsi wo gupfa. Uyu munsi wo gupfa kwiwe washitse ku itariki 16 ndamukiza mu mwaka wa 2000. Yapfiriye mu gihugu ca Malawi inyuma y'imisi mike ashitse muri iki gihugu avuye muri Canada. Leta ya Malawi yatangaje ko yazizikiza ca coronavirus. Urugendo rwiwe yari yaratanguye mu mwaka wa 1976 rwarangiye kuri uwo munsi akwije imyaka 45. Mbere naho yo kwica umuntu ejo wumva ngo yambitswe izera anyuruje itunga rya leta ntafungwe ngo baracatohosa umukene nyarucari ivy'igitoki kuko ashonje ohegwa amaboko imugongo makagapfira yeme kunepo ukuba kwisi bimaze iki ubwami bwawe mana nibuze. Uyu muririmbyi yamenyekanye mu ndirimbo zitari zike harimo Twarahemutse atwibutse ko kera abarundi babana mu bumwe bagasenyera ku mugozi umwe. Niba byarigeze kubaho n'ubu birashoboka kandi nitwongera kuja hamwe tuzokongera gukomera. Uburundi bwongere kuba igihugu kidatinya umwanzi wari we wese nubwo yoba yitwaje iki. Nibyo twipfuza, ariko kwipfuza byonyine ntibikwiye, dutegereza kubishira mu bikorwa. Mwakoze kandi kubana nanje muri iyi video. Fyonda Jeme na subscribe. Ndetse ubu butumwa ubusangiza abarundi bose yo bava bakagera. Imbwa nazo zikishura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ivyaha. Iyo wirahiye ngo uvuge baca bagucira urwa pirato burya abagabo bararya imbwa nazo zikishura. Uyu ndi musi uhoraho yarakijije impumyi imwe itigeze ibona ariko uyo musi yemwe irabona. Abaherezi bakuru ngo bavyumve aho kugira ngo banezerwe batangura kuryagagura Yesu ngo yakijije umuntu kw'isabato. Bashaka zoguma umye akazotungwa no guseka kugira ejo bakamufasha batangure yeme kumuhonyanga umukumukoresha ibyo bashatse no kumugira umuja wabo. Hora ntukarire Joana hora iyi si turiko yarahumanye. Ujya uw'Imana yaye nta n'umwe ari bumwake uw'Imana yazagiye nta n'umwe ari bumuvume. Hora horere cyane mwananje isi nuko yarahumanye kuko abagabo bararya imbwa nazo zikishura uko abo bose bafungwa siko bose bakoze ivyaha. Iyo wirahiye ngo uvuge baca bagucira urwa pirato.